Nyuma yaho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora utangarije icese kwa 2025 Rusama mu mwaka wa 2020 vyavuye mu matora yo kwa 2020 Rusama bigahava bikemezwa na sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro kuri uyu wa 4 Ruheshi umwaka wa 2020. Ubutumwa bwo gukeza nyene icubahiro General Major Ndayishimiye yatowe ngo akorere mu ngata Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu c'u Burundi bubandanya gushika buvuye mu bihugu hamwe n'amashira hamwe atandukanye. Muri ubwo butumwa twovuga ubutumwa bwarungitswe na Danifol umukuru w'igihugu ca Seychelles, aho ico gihugu kimenyesha ko nubwo isi iri mu ngorane zijanye n'ikiza ca coronavirus ko ico gihugu gikeza uwatorewe kurongora igihugu c'u Burundi. Igihugu ca Seychelles kikaba catanguye kugiranira imigenderanire n'igihugu c'u Burundi kuva mu mwaka wa 2002 kikizera ko imigenderanire no gufashanya by'ivyo bihugu bibiri ko bigiye kubandanya gukomezwa. Ubundi butumwa nubwarungitswe na Paul Biya umukuru w'igihugu ca Cameroon, aho akeza General Major Ndayishimiye Evariste yatahukanye intsinzi mu matora yo kwa 2020 Rusama umwaka wa 2020. Paul Biya akemeza ko igihugu ciwe kigiye gufashanya n'igihugu c'u Burundi. Ibiro vy'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko navyo nyene bikaba bitasizwe inyuma mu gukeza General Major Ndayishimiye agiye kurongora igihugu c'u Burundi. Uwo muryango ugashimira abarundi hamwe na leta y'u Burundi kukungene hatunganijwe amatora mu bihe bigoye. Urashimira kandi abakandida bitoje mu matora y'umukuru w'igihugu, abashinga amateka n'abajanama ba komine. Uwo muryango ugahamagarira impande zose kubaha no kubahiriza ugushaka kwa bene gihugu no kwemera aho intahishize. Uwo muryango urashimira kandi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza we yarongoye igihugu mu bihe bitoroshe ndetse no mu gihe abene gihugu bitorera ibwirizwa shingiro rishasha ry'umwaka wa 2018. Ubundi ubutumwa bwo gukeza General Major Ndayishimiye nubwarungitswe n'umuryango w'ibihugu w'ibiyaga binini ujejwe ubutunzi CPGR, aho uwo muryango ushimira abarundi mu kwihitiramwo imbono hamwe n'ihangiro vyashizwe imbere na General Major Ndayishimiye Evariste hamwe n'umugambwe asanzwe akomokamwo CNDD-FDD bijanye no guteza imbere igihugu. Ubundi ubutumwa bwo gukeza General Major Ndayishimiye nubwarungitswe n'umwami wa gatandatu Mohamed wo igihugu ca Maroc, nawe akaba atasigaye inyuma mu gukeza General Major Ndayishimiye. Muri ubwo butumwa akamwifuriza kuroranirwa mu mabanga yatorewe, akamenyesha ko itorwa ryiwe ryerekana icizera abarundi basanzwe bamufitiye. Uwo mwami arashima kandi imigenderanire myiza iri hagati y'ivyo bihugu bibiri, akiyemeza ko agiye kubandanya imigenderanire no gufashanya hagati y'u Burundi n'igihugu ciwe. Ubundi ubutumwa bwo gukeza General Major Ndayishimiye no bwarungitswe n'umugambwe PPRD wo mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, umugambwe wahora arongoye ico gihugu Joseph Kabila Kabange yavamwo. Ndetse nk'uko bigaragara ku muhora wa Twitter wa Mike Pompeo umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe arakeza abarundi kubwira no kubisikanya mu mahoro kwaranze abarundi muri iyi minsi, akongera agakengurukira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kuba yaremeye kubisikanya mu mahoro n'umutekano. Hari n'ubundi butumwa butandukanye bukomeza burungikwa n'amashira hamwe canke abakuru b'ibihugu batandukanye.